mu Rwanda ubushinjacyaha burasaba ko Paul Rusesabagina yazahabwa igihano cyo gufungwa burundu. Urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka rwari rwamukatiye imyaka 25. Ku murongo wa telefoni Kigali mu Rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi wiriweho. Neza Venuste. None ubushinjacyaha bwashingiye kuki busaba ko Paul Rusesabagina yakongererwa igihano? Urakoze. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina Paul atarakwiye kugabanyirizwa igihano kuko atarabikwiriye. Bashingira ku bintu bibiri, bavuga ko bamuhamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba ko gihanishwa hagati y'imyaka 15 na 20 n'icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba biganisha ku rupfu. Iki cyaha rero cya kabiri cyo giganishwa igifungo cy'imyaka, igifungo cya burundu nagari imyaka. None ubushinjacyaha bukavuga buti Rusesabagina yahawe igifungo cy'imyaka 25. Urukiko rwa mbere rwamuhanishije igifungo ngo bashingiye ko ari ubwa mbere yari akoze ibyaha ngo kandi akaba yarireze ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi. Ubushinjacyaha rero bukavuga ko atigeze asaba imbabazi kuko yireze bwa mbere akanemera, ariko bikiri mu rwego rw'iperereza ko ageze mu rukiko atongeye kwemera ngo asabe imbabazi kuko yanikuye mu rubanza. Ubushinjacyaha bukavuga buti ntabwo yari akwiye ko yagabanyirizwa ibihano kuko atigeze yemera ibyaha akomeje kuburana ndetse yaje no kwivana mu rubanza. Banongeraho yuko kuri iki cyaha cya kabiri cyo kuvuga ngo ni ubwa mbere yari afunzwe, baravuga bati ntabwo bigari kubi agaciro kuko nubwo ari ubwa mbere yari afunzwe cyangwa yarakoze ibyaha, yakoze ibyaha bikomeye, ibyaha ndengakamere byaviyemo abantu gupfa, ko atarakwiriye rero kugabanyirizwa ibihano. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cya burundu kuko aricyo kigendanye n'ibyaha bavuga ko yakoze. None se abamwunganira bo babivugaho iki? Urakoze cyane. Nta umwunganira uri muri uru rubanza. Urabizi neza ko Rusesabagina yavuye mu rukiko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize. Aho nyine niho hagezwe bakavuga bati Rusesabagina babivugaho iki, arabura. Abunganizi nabo birumvikana ko batakiza mu rukiko, nabo babuze. Ubu ni ukuvuga ngo iby'ubushinjacyaha buzavuga nibyo umucamanza azagenderaho, nta bindi bintu byabayeho byo kwiregura ku ruhande rwa Rusesabagina. Naho se abareganwa na Rusesabagina bo bavuzweho iki? Hari undi witwa Colonel Nizeyimana Mark wahoze mu gisirikare cya MSD-FRN, nawe yasabirwaga gufungwa burundu, ariko nawe urukiko rwe rwamuhaye imyaka 20 kuko Nizeyimana we yemeye kujya muri iyi mitwe y'izi ngabo, ariko akavuga ko nta bindi bikorwa yakoze. Uyu niwe rero nawe wari urimo kwisobanura muri aka kanya ubu tuvugana, we arahari aragerageza kugira icyo avuga kuri uru rukiko. Ibyo ubushinjacyaha buvuga arabyisobanuraho abibwira urukiko kuko warahibereye ndetse n'umwunganizi we arahari. Icyo nakubwira ni uko iki cyiciro kigezweho ni kibyerekeranye n'ibihano ubushinjacyaha buvuga ko bahaye abaregwa kandi ari ibihano bitoya. Nicyo rero barimo kugenda basobanura, ubushinjacyaha bwo bufite ijambo, ariko n'abandi baregwa bahari nabo baragira icyo bavuga kuri ibi bihano. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali ku Kimihurura, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Ishyirahamwe Ibuka Memoire Justice ryo mu Bubiligi rifite ubuyobozi bushya. Inama y'ubuyobozi igizwe n'abantu 5, Ernest Sagaga niwe uri kuriye. Icyotirwa no kubanza gutunganya hamwe n'abagenzi bacu dusimbuye no kubahiriza ibisabwa n'amategeko y'intanga mbere y'uko abahagarariye amashyirahamwe Ibuka batangira ibikorwa byabo. Ernest Sagaga, perezida wa Ibuka Memoire Justice yo mu Bubiligi. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roch Marc Christian Kabore wari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare kiri mu murwa mukuru Ouagadougou. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi ugizwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wirweho. Bagize mwiriwe Veniste, turahera mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyarahagaritse abantu bashika kuri 4 ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'igihugu. Ni mu gihe bari mu myiyerekano yamiriza umutekano muke urangwa muri ako karere.
Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi hagati mu makambi y'abasirikare atari make, bituma haba ubwoba ko hoba hariko haba kudeta. Umesha makuru yashoboye gucengetera no kumenya neza ibyabaye, yavuze ko abasirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye bo guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ivyo bikorwa. Amakuru muyavugwa mu yandi makungu, abantu barugwa mu bihumbi barakoze imyiyerekano hano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika ndetse no mu bindi bisagara ejo ku munsi w'Imana. Bavuga ko banse amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no gutegwa incanco za COVID-19. COVID-19 imaze kwica abantu barenga ibihumbi 860 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarenga imiliyoni 5.5 ku isi nzima mu myaka ibiri iki kiza kimaze giteye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere, sentare ntahinyuzwa ya Leta Zunze za Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashirahamwe akoresha abakozi barenga 100 gucandagwa canke kwa bapimwa burindwi mu gihe banse gutegwa incanco za COVID-19. Leta Zunze za Amerika yarasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri ico gihugu kuko Uburusiya bushobora gutera umwanya wari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera ihanura abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwinjiye muri Ukraine. Uburusiya bufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine, ibiduga vya blende, imodokari z'intambara, ibikoho binini vya muzinga hamwe na misile kuri urwo rubibe. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire aragabisha ko Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Uburusiya bushobora gutera umwanya wari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishiramwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo byinjize Ukraine muri uyo muryango. Mu makuru y'inkino, Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma, mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'ic'umunani gishira ica nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu higanwa ririko rihuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru muri Cameroon. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yahariwe urukino yarangiye iyi migwi inganya 1-1. Byabaye ngombwa ko binjira mu gutera za penalty, aho Burkina Faso yatahukanye intsinzi ku bitsindo 7-6. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia ku gitsindo 1-0 bwa Nigeria.